Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudeni ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndeka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba rero hari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tuyatangurira n'ubundi mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, aho amakuru dufise ari uko biriko biranuganurwa ko hoba hari inama yateguwe mu kinyegero hagati ya Hussein Rajab ndetse na Agathon Rwasa yahoze ari umuswa mugambwe CNL. Ikaba ari inama rero iriko irabera ngaha muri hoteli i Bujumbura, ariko bikaba biriko biravugwa ko iriko irabera muri zimwe mu nyubakwa za Hussein Rajab ngaha mu gisagara c'ubutunzi i Bujumbura, ariko ikaba ari inama ifise umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ni inama rero yavugishije benshi, ariko turaza kuyigarukako ku buryo bw'idonido tuze kuyibashikiriza uko yakabaye. Turaza kuyigarukako mu kanya nyuma y'ayo makuru nyine uburyo bw'idonido turagarukako. Naho inyuma y'umutaga hari ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe intwari zarwaniye amahoro na demokarasi mu Burundi. Eka rero byabandanije mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD iri muri zone mu Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nayo ni mu kanya ku buryo bw'idonido turabibashikiriza. Naho mu yandi makuru nuko turuze kurabira hamwe mbese ni gute umugambwe CNL wasambutse. Muri iyi nkuru yacu idasanzwe iragaruka ku byabaye mu mwaka uheze wa 2024, twegereye ikinyamakuru Ejo Heza mu nkuru yacu yo kuwa 12 ukwezi kwa 5 y'umwaka wa 2024, maze tubasangize inkuru ituma tumenya neza ibyari byihishije inyuma yo gusambura umugambwe CNL. Aya makuru nandi yose ni mu kanya kuri bw'idonido. Reka tugaruke mu mwanya mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, tujye gutangurira ku biriko biravuga ko hoba hari inama yateguwe mu kinyegero iriko irahuza uwahoze aramutswe umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa ndetse na Hussein Rajab. Ikaba ari inama iriko irabera ngaha muri hoteli, imwe mu mahoteli yo ngaha i Bujumbura, ariko ikaba iriko irabera mu nyubakwa ya Hussein Rajab. Amakuru dufise nuko iyo nama yitabiriwe n'intwazangabo zitandukanye, haba mu gisirikare c'u Burundi ndetse no mu gipolisi, ariko ari cane baba generali bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Kuri ubu rero uwo mugambi uriko urategurwa na Hussein Rajab ndetse na Honorable Agathon Rwasa, ukaba ari umugambi ukomeye cyane ndetse wanahungabanyije umugambwe CNDD, na cane rero ukaba unateye ubwoba Perezida Ndayishimiye. Nayo nyuma y'umutaga ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe intwari zarwaniye amahoro na demokarasi mu Burundi byabandanirije mu ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD iri muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Abanywanyi b'uwo mugambwe bakaba ndetse babanje gukurikirana uko urugamba rw'amahoro ndetse na demokarasi rwagenze mu ntara zose z'u Burundi, hamwe ndetse na zimwe mu mfungurwa abarwaniye amahoro na demokarasi bamfungura. Bakaba kandi bakurikiranye ireresi yerekana byaranze urwo rugamba rwahabuza amahoro na demokarasi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo akaba amenyesha ko uwo munsi atari nguwo kuririra izo ntwari, ahubwo ngo ari akaryo ko kwibuka ubutwari bwaranze izo ntwari mu kwitangira abarundi n'u Burundi muri rusange. Uyu munyamabanga Reverien Ndikuriyo agasaba abarundi umwe wese gukora neza ico ajejwe kugira ngo aterere iteka izo ntwari. Uwo munsi kandi ukaba wahimbajwe ku civugo intwari ntizipfa zirasinzira. Abatwitangiye imbere mu rugamba rw'umuheto batubere umurumuri mu rugamba rw'iterambere. Ukaba kandi uhimbazwa ku igenekerezo rya 16 Munyonyo ku mwaka utashe, hakaba ndetse ari kuri ibyo genekerezo hatewe ku mukono ku masezerano yo guhagarika intambara mu Burundi mu mwaka wa 2003 i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania.
naho mu yandi makuru, mbese ni gute umuganga wa CNL wasambutse? Muri iyi nkuru yacu idasanzwe igaruka ku byabaye mu mwaka uheze wa 2024 twagereye ikinyamakuru Ejo Heza mu makuru mu nkuru yacu yo kuwa 12 ukwezi kwa gatanu 2024, maze tubasangiza inkuru ituma tumenya neza ibyari byihishije inyuma yo gusambura umuganga CNL. Inda mu mpuzu. Hashize iminsi hibonekeza imvugo z'ibihushane hagati y'abategetsi bakomakomeye na cane cane abakomoka mu muganga CNDD-FDD, aho ngo abo bategetsi bo hejuru bavuga bemanga ko hari abarundi biyemeje mu binyegeje mu mugambwe, akaba kandi aribo batoba ubuzima bw'igihugu. Dufatiye ku mvugo zitandukanye z'umukuru w'igihugu, aho amenera inda kurukumu, akavuga ko abarongoye ibisata bikomakomeye vya leta bimonogoje mu gusahura igihugu, akagera ndetse aho ngo ashavura cane akipfuza kubashorera ngo bajanwe ku kibuga agaragazwe ko ari barutumwa ko ubusuma. Ahandi akaboneka abatuka ibitutsi bikomeye, ageretse ko bavumagura. Umukuru w'igihugu yishurwa n'umushikiranganji wiwe wa mbere Gervais Ndirakobuca. Gervais aho nawe mu mvugo ziwe akara cane avuga abantu bariko barasahura itunga ry'igihugu. Uherutse yatanze itegeko kw'ishirahamwe Anagesa rijejwe kwegeranya umwimbu w'ibigori ko mu minsi mike boba bahaye abanyagihugu bashoye ibigori amafaranga yabo, ariko kandi n'ubu ntacabaye. Hari bamwe mu Barundi bo bavuga ko izo mvugo ari izo kubasamaza, bagira ko ngo hari igihe gukoreshwa naho shwi. Ariko kandi inkuru zidasanzwe twaraye turonse tuzihawe n'umwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, zivuga ko mu mugambwe harimwo impande zibiri zihanganye ku ruyeri ndetse no ku rwenge ntangere. Umugwi wa mbere woba ugizwe n'abategetsi bakomeye bo mu mugambwe CNDD-FDD, harimwo ndetse ibihangange mu nzego z'umutekano bahoze bagwana muri FDD. Abango mu nteguro zabo ngo bashaka gusubiramwo umugambwe CNDD-FDD ukubakwa hisunzwe ivyapfundikiwe Igitega mu mwaka wa 2004. Ngo iri shusho ngo bashaka guha CNDD-FDD bifuza ko ngo ryobafasha gusubiza ijunju umugambwe ku buryo ngo usubira guhurumbirwa n'abarundi benshi, bakawinjiriramwo atagahato, kugira ngo ushobora kurama ikindi kiringo, ushobora kumara ikindi kiringo kirekire ariwe uramutswa igihugu. Amakuru avuga kandi ko ku rundi ruhande rugizwe ahanini n'abavuye mu yindi migambwe binjiye muri CNDD-FDD ku kiringo ca kabiri ca Nkurunziza. Abo ngo nibo Nkurunziza yakoresheje mu gutera akajagari mu gihugu, bari mu mwambaro w'umugambwe, kugeza aho CNDD-FDD isigara imeze nk'umugina waritswemo n'ibinyamushinya. Bikaba kandi byafashije Nkurunziza gusiraho intwaro ya Vyogora duhure. Ngo Nkurunziza nawe yaciye kandi aha uburenganzira abo bacangero biwe bwo kuyora icitwa ifaranga cose aho kibarizwa mu gihugu. Iki giharuro ca Nkurunziza co kurekurira amasiha mu bigega by'igihugu vyifuza ko uzomusubirira bizomugora gutanga ubutunzi bw'igihugu, kugeza aho abarundi bisabira ko Nkurunziza agaruka ku butegetsi. Arico gituma ndetse yaguma avugira mu migani ko bazomwibuka. Inkuru zivuga ko Evariste Ndayishimiye n'abo bafashanya bamaze gushikira amabanga
basanze ibara ryaraguye, hariho abantu bariko barasaburanwa itunga ry'igihugu, agize ngo aravuga bagaca bamwagiriza ko atariko agira makanda ya sogokuru yamugize samuragwa. Aba basuma bobo ngo ntibamenya ko ivyo bariko barakora ari ibiharuro Nkurunziza yari afise, bo bibwiye ko kwari ukubashimira kuvyo ngo bakoze mu kumugira umwami yamaho, nico gituma kandi ubakomokomye ngo bamubonamwo umwasi nk'uko babivuga. Uwo mutegetsi avuga kandi ko abo bantu bageze aho bafata umukuru w'igihugu nk'umwasi wabo, kuko ngo bamwagiriza ko ariko arabaturubika vyitwaje ko ngo Nkurunziza atakiriho, ngo abaterekwa Ndayishimiye bamenyekanira ku mwambaro uriko ishusho ya Nkurunziza. Umutegetsi avuga ko ingingo ziherutse gufatwa n'urwego rukuru rw'umuganga CNDD-FDD bikabera mu ntara ya Ngozi ngo harimwo ubutumwa buvuga buti umugambwe CNDD-FDD wahambiwe Ingozi mu mwaka wa 2007 none uzukiye Ingozi mu mwaka wa 2024. Haca hatangurizwa isekeza ryo gusigura izo ngingo kugira ngo bazitahure vyanka bikunda. Inkuru zibandanya zivuga kandi ko kubera bizwi ko hari abashobora kutemera ivyapfunditswe muri urwo rwego, haciye hashirwaho itegeko ridasanzwe ko umunyamabanga atazokumvira umukuru w'igihugu azoca ahagarikwa mu mabanga y'igihugu nayo mugambwe kugeza igihe hazobonekera ko ngo yisubiyeko. Intambara y'ibanga muri CNDD-FDD. Ukurabana ayimbwe kw'izo mpande zibiri biriko birafata iyindi ntumbero y'ubukozi bw'ikibi. Amakuru dufise avuga ko uwo mugwi w'abagumyabanga badashigikiye Ndayishimiye ngo aribo batanguye gukwiragiza amakuru avuga ko umukuru w'igihugu atazi kuvuga ijambo ikirogorogo, adashobora ndetse no gufata ingingo, hagera aho ngo batangura gutanga amakuru mu batavuga rumwe na CNDD-FDD kugira ngo babafashe kunaniza leta. Aya makuru kandi iperereza ry'u Burundi ryarayamenye, niho ryaca rirungikira icegeranyo c'ibanga umukuru w'igihugu ko barose amakuru akomeye ko hariho abagumyabanga bariko barashaka gutsindisha umugambwe CNDD-FDD biciye mu wundi mugambwe bahanganye. Izo nkuru zibanga kandi zivuga ko uwo mugambwe ari CNL, arico gituma kandi haciye hashirwa mu ngiro igihutihuti kwaka inguvu umugambwe nk'uko vyabaye. Uwo mugwi woba kandi wabo bagumyabanga ntiwakoze ibyo gusa, bivuga ko wanateguye ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu gukora ibitero bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Abatari bake baribuka ibitero byahitanye abanyagihugu bari mu kigandaro, ahandi hakicwa abana, abatama ndetse n'abakecuru. Mu mwanya wa mbere hariho abashatse kubyitirira, ariko kandi ntibyatahurika ukuntu umuhari urwanya ubutegetsi kugira ngo ubatabare abanyagihugu ari wo uhindukira ukica abanyagihugu ubwabo nyene. Basanga ngo baguye mu mutego wo mucezo wa ndani. Uwo munsi hageze aho ngo haboneka ibitero bya gerenade ziterwa inyuma y'umuyagankuba bya Regideso kugira ngo umuyagankuba ubure rwose bicafuze Ndayishimiye canke ngo zigaterwa abanyagihugu bariko barataha. Uwo mugwi w'abagumyabanga bashaka gutuza Ndayishimiye, bipfuza ko abarundi bashegeshwa n'ubuzima bugoye buherekejwe n'umutekano muke,
ku buryo ndetse mu matora yimirije 2026 CNDD-FDD ibura amajwi baca bavyegeka kuri Neva ngo ko ari we ariko atsindisha umugambwe baronke uko bamwikurako. Ni intambara y'ibanga iriko iba muri CNDD-FDD mugabo badashaka ko bivugirwa hejuru, nico gituma rero bahisemwo kwama babigereka ku gihugu c'u Rwanda. Amakuru kandi adushikira avuga ko leta y'u Rwanda n'umugambwe FPR ngo bazi neza ibibazo umugambwe CNDD-FDD ufise hagati muri wo, nico gituma kandi ivyagirije byose bivugwa n'abategetsi b'u Burundi ku Rwanda atagaciro bihabwa haba mu Rwanda canke mu karere, nkuko biriko biravugwa rero n'abari ku ruhande rwa Ndayishimiye ngo nibyo gukura abategetsi mu mabanga canke kubapfunga byaciye bihagarikwa kubera ico kibazo c'abashaka gutsindandisha umugambwe mu matora. Ariko kandi ngo inyuma y'amatora hari isekeza ridasanzwe mukuru w'igihugu na leta bazokora na rirya inzego nyinshi zizoba ngo zagabanijwe. Muri iyi ntambara itavyaye inyana iravyara ishuri, reka tubitege amaso tuzoraba iyo bizoherera. Reka rero tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twebwe tubashikiriza kuri iyi saha, tuzisozere ngaha tuzagusubira n'ubundi mu makuru haraza kuba agezweko.